twasanze hariho amarezo mu gihugu yarisizeho yatwara abantu mu bihugu dans les pays du Golfe bagiye kurondera akazi, mugabo tugasanga bagenda moyena amafaranga babanje kubaha, tugasanga nabo bagiye imishahara bahita baronka hariya, uyu yisigariye ngaha yamurungitse nawe afise ko pourcentage yiwe. Murazi ko byigeze gushika aho igihugu nka Amerika kigeze kudufatira ibihano, kiravuga yuko atamuntu afise passeport de service asubira kuja mu gihugu ca Amerika. Bijya byose byari byavuye kuri ibyo bintu ko bari batwagirije yuko mu Burundi hoba hariko harabera trafic des êtres humains. Ivyo bintu byari byaragiyemo abantu batari bake, harimo mbere n'abakozi ba leta. Nico gituma ico gihe no twaciye dushiraho iyo systeme yuko abaja muri bijya bihugu babanza gusaba urupapuro bakatwereka neza iyo bagiye ariho. Nubamenyesha ko twanditse n'amanote tuyarungikira ibihugu nka Tanzania, nka Uganda na Kenya, tubabwira yuko atamuntu yosubira kuririra indege muri ivyo bihugu aja mu bihugu by'Abarabu. Ivyo twarabikoze kubera yuko aho tumariye gufatira iyo ngendo baciye bahindura gufatira indege ku kibuga cy'indege ca Bujumbura, bagaca bagenda n'amarise pase, bazafatira indege Tanzania, abandi bazafatira indege mu Uganda, abandi bagafatira indege i Nairobi. Yari ingingo rero twafashe yo gukinga kugira vy'ukuri ico kintu kitwa urudandaza rw'abantu gihagarara mu gihugu.